za ngingo twari twarashizeho zibuza kurotira amafaranga, kubikuza amafaranga arenga miliyoni 15 no kubika amafaranga arenga miliyoni 20 zica zihava. Amabanki yonyene niyo azoza aramenya umukiriya wabo ivyo akora, yuko afise ubushobozi bwo kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga arenze ayo malimiti. Bwa kabiri n'amategeko twashizeho agiye gutunganya ukuntu ihanahana ry'amafaranga mvamakungu, aho twashizeho isoko amabanki ahuriramwo kugira ngo agure amafaranga mvamakungu nayo ashobore kuyaha abakiriya. Isoko ya mbere ikazoba ku munsi wa 4 w'indwiza itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu, ariko kuva itariki 2 z'ukwa gatanu amabanki akazotangura kugira intonde z'abakiriya babo bashaka amafaranga mvamakungu, bahereye cyane cyane kubashaka kubazana ibintu byo gukoresha mu mahinguriro, bifungurwa, imiti hamwe n'urudandazwa ruto ruto. Ibi twabigize kugira ngo amafaranga y'agaciro ntasubire kuguma aronka aba bitwa kari bakuru mugabo na batoyi bashikirwa. Iyi ni ngingo twafashe ni yuko ma banque commerciale yose agiye kugurura amabiro de change indani. Hama tubabwira yuko loto bazokoresha mu kudandaza amafaranga izisunga loto mafaranga azoba yadandajwe ko kuri marché interbancaire de devise. Ikindi twashikirije ni cuko amabiro de change yose yemewe yaba mu mabanki cyangwe ayandi yabigenga yose tuzoyaronsa uburyo, ubwo buryo akaba ari ubwo bazoza baraha abafise izi ngendo, abasaba amafaranga mato atarenga 5,000, ariko akabanza kwerekana yuko bafise urupapuro rw'inzira, itike y'indege na visa iyo bagiye, kandi bagashobora kuba batashobora kurenza 5,000 umwe.